Axia Vibes TV iriho kugira ngo umuhezagiro ushikire abantu bose. None Pati, turiko turatangura umwaka uduhezagirire abantu bose mutashoboye kubonana hano bari muri uyu muryango wacu w'abasenga mu Kirundi Kinyarwanda, uyu muhezagiro ushike mw'ijenda, ushike kuri Centre Jeune. Je vous souhaite une année de joie, une année de paix, une année de bénédiction, une année de bonne santé, une année de tranquillité dans le Seigneur. Je vous souhaite une année de bienfaits. Que la Vierge Marie vous couvre de son manteau maternel, que les saints intercèdent pour vous et que les anges gardiens vous gardent en tout et partout. Je vous aime beaucoup. Abakunzi ba Axia Vibes TV, mubandanye muhimbagwa, mubandanye mufyonda kuri sabone. Abari ku ngendo, Yezu abumudereva. Turi mu ndege tugeze mu kirere, ntimugire ubwoba umudereva ni Yesu. Patiri sabye ntugire ubwoba, oya ntugire ubwoba umudereva ni Yesu. Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Twamaze kugera mu mwaka mushasha w'2026, tugeze ku munsi ugira 8. Murabona ko mwengo twari twaryamye, ariko ntitwari twaryamye, twari mu byiza by'Imana. Ubu ndiko ndabavugisha turi kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'Arlanda muri Stockholm, mu murwa mukuru w'igihugu cya Suède, aho turiko turaherekeza umutumwa w'Imana. Patiri Aime Irakoze yari yaje kutumenyesha inkuru nziza, yari yaje kudufasha kwakira akanyamuneza k'ivuka ry'umukama. None Patiri, urugendo warutanguye ryari, wabibayemwo gute gatoyi, hanyuma iki gihugu wakibonye gute, wasanze kimeze gute? Murakoze cyane Pati. Nashitse ngaha ari umunsi wa gatatu, itariki ya 31 ukwezi kwa 12 n'ijoro. Itariki 31 ya tariki abantu bose baguma mu nzu bavuga ati umwaka ndawuriraho ndi, ariko umutumwa yarahagurutse aravuga ati ndagiye. Narahimbawe cyane kandi umenga indege yaracerewe rwose. Nateza kuva mu Faransa saa 3, ariko navuyeyo hafi saa 6 y'ijoro. Saa 6 y'ijoro, uvuga ko washitse no hafi mu saa 9. Saa 9 muga nasanze abakristu bari mu muryango w'abarundi n'abanyarwanda basenga mu Kirundi n'Ikinyarwanda b'abakatolika, baje kuntegera, baranyakira, barandindiriye iyo saa 10 y'ijoro, baraheza baranyakira kuri kino kibuga cy'indege. Mbega urukundo. Turakenguruke cyane umubano w'abakristo basenga mu Kirundi n'Ikinyarwanda ngaha muri Stockholm. Abariko baradukurikirana, igihe cyose muzoza ngaha muzopfe kutubwira gusa urukundo Yezu ariko ararema muri iki gihugu n'agatangaza. Nibaza ko mufise icabona hano. Narahimbawe cyane, narashoboye gusangira igisabisho n'inkoka ya misa yo ku munsi mukuru w'umuvyeyi Bikira Mariya, uwo twita ku bunani, muga kuri twebwe abakatolika murazi ko ari umunsi mukuru ukomeye cyane ku muvyeyi wacu Bikira Mariya. Aho nasenze mu misa y'ururimi rw'igisibedwa, byari bihimbaye cyane, kumwe n'abarundi n'abanyarwanda benshi cyane. Hanyuma ndaheza ndabandanya ku mugwa mukuru w'ahari agasengero k'umuryango w'abarundi n'abanyarwanda basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda b'abakatolika Sala, aho ndakiriwe neza mpimbawe. Turaheza rero tuja mu mwiherero turi kumwe n'umukama. Narahimbawe cyane kuko byabaye akaryo keza kuri jewe, aho kubona amafungo aba ku bavyeyi, ibibondo
by'imyaka itandukanye Yego. guhera ku myaka 3 gushika kuri 10, 14, 14, 17 gushika ku 20 n'ingahe abavyeyi ukwabo mugabo wose umwe wese akaronka ifunguro y'umutima akeneye kari agahimbare byari biryoshe twarasenze twarahezagiwe narahimbawe cyane. Murakoze cyane, biraduhimbaye kumva uyu mwanya mwamaze ngaha mwarabaye igikoresho c'akanyamuneza, akanyamuneza mutari ko muratanga gusa ariko na mwebwe mwakiriye. Aho mwasize mu Bufaransa mwubabwira iki akantu gato uravye klima wasanze hano ukabona ingene ibikorwa bibandanya byifashe gutyo abakurindiriye mu Bufaransa akabanga wobibira nakahe kubuzima ngaha akabishya nabonye kuva shikibura yageze ari bwabone neje nkiyo ndabonye hano kandi narabonye ko yari myinshi cyane ndetse n'ahimbawe kubibona hanyuma ndatangazwa n'ukuntu ibikorwa bibandanya muri iyo neje nyene abantu baramaze kumenyera barashaka ukuntu bikingira bakifuka hama ibikorwa bikabandanya abakora bagakora banina hazimana bakanina hazimana reka n'ukuri nabonye bimeze neza bihimbaye. Yego, ubwo buhinga nibaza ko twoburungikira abafaransa ntimuze murahagarika ibintu iyo haje akaneje gakego cyane. Urabona ko no mu kuza ku kibuga cy'indege imodoka yari yabuze ahica umuntu atabona hagenda, ariko ubuzima buteza kubandanya ngaha kuko eneje iramara igihe kinini hamwe abantu bocaguma mu nzu igihugu coca gitembagara. N'ukuri none Patiri urakoze cyane, abavukanyi mutashoboye gushika Sara kubera ikirere kitari kimeze neza muramubonye. Action Vibes TV iriho kugira ngo umuhezagiro ushikire abantu bose. None Patiri turiko turatangura umwaka uduhezagirire abantu bose mutashoboye kubonana hano bari muri uyu muryango wacu abasenga mu Kirundi Kinyarwanda, uyu muhezagiro ushike mwijenda ushike kuri Centre Jeune, ego umuhezagiro ushike Bujumbura i Burundi ushike mu Bufaransa ushike ku isi yose, aho bose harabumva runo rurimi n'abaza kubona kuri kurahezagira bamenye ko bahezagira. Ego abo bavukanye ndabifurije umwaka mwiza uzuye imigisha n'imihezagiro iva ku Mana, cyane cyane ko twatahuye ko uyu mwaka abo bakristu bo muri Suède b'abakatolika bavuka mu Burundi no mu Rwanda bawuhariye imiryango, cyane cyane gufasha ibibondo byabo gukura muri mutima mweranda kuba bagenzi ba Yesu. Turabifurije muri uyu mwaka gukura mu Mana, turabifurije akanyamuneza, iterambere, amagara meza, turabifurije guhura na Yesu gusubiza, turabifurije imigisha yose ikomoka ku Mana. Umuvyeyi Bikira Mariya batwikiriza umutama nawe w'umuvyeyi, abamarayika barinzi babahagarikire, aberanda bari mu ijuru bagume babasabira. Amen. Duhundi yo muhezagiro rero nyakugira Imana. Umuhezagiro w'Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nubashungurukire korane namwe abanyu n'ivyanyu byose. Amen. Witwa Irakoze Amen. Ntitwogenda tutavuze tuti urakoze Yezu. Amen. Urakoze Yezu. Amen. Urakoze Yezu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze cyane mwebwe mwese twari kumwe, twari ku kibuga cy'indege ca Arlanda aho twipfurije urugendo rwiza. Patiri Aime Irakoze yari yaje kudufasha kwakira Imana yigize umuntu. Inyuma ya kamera twari kumwe n'umuvukanyi umwe muri uno muryango yadufashije gushika hano ku kibuga cy'indege. Jewe twari kumwe dusanzwe tumenyeranye hano kuri Action Vibes TV ni Patiri Ignace Nkurunziza. Mwibuke gufyonda kuri subscribe, mwibuke gupartaja
gira iteka gira aho muba mwubahwe umwaka mwiza bye bye. Chers amis téléspectateurs d'Axia Vibes TV, ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre le salut. Nous sommes en direct de l'aéroport international d'Arlanda. Nous sommes venus saluer le départ de Monsieur l'abbé l'évangélisateur, l'abbé Aimé Irakoze, qui nous est venu de la France, de l'Hexagone. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas su ce qui se passait ici en Suède, messieurs l'abbé, vous pouvez les saluer, un peu résumer ce qu'a été ton séjour quand tu es arrivé et ce que tu as découvert, parce que je vois que tu es vraiment très couvert. Très bien, merci Père. Je suis arrivé en Suède le 31 soir. Ah oui, la fin de l'année juste. Les gens ne voyagent pas souvent à la fin de l'année. Moi je l'ai fait. Bravo. Hein. Ah oui. Et j'ai eu la chance de célébrer le premier jour de l'an avec la communauté de Burundais de Rwandais qui se trouve en Suède. La communauté catholique burundo-rwandaise en Suède. Oui, voilà. Oui. Ça a été une joie pour moi. À partir du 2, on a commencé à vivre un moment d'intimité avec le Seigneur. Oui. Il y avait un moment de prière, un moment de prédication, un moment de joie, un moment de partage. Oui, voilà. Et j'ai aussi été très touché par la neige que j'ai découvert. C'était la première fois pour moi, même si j'étais en Europe, c'était la première fois que j'ai vu neige comme ça. Oui, ça a neigé, hein? Ah oui. Avec un volume comme ça. Ah oui, c'est bien. Je vais se couvrir la tête, j'ai un truc ici qui doit avoir aussi. Hein? Mais c'était bien, c'était bien prévu, on pouvait tout faire. La neige n'empêchait rien à avancer. La neige fait partie de la vie ici en Suède. Ah, c'est ce que j'ai découvert parce qu'on travaillait, on criait, tout se faisait à la normale. Donc ça a été pour moi une grande joie, une grande découverte. Ah, ça c'est très bien. Donc ce n'était que de la joie durant ton séjour. Merci beaucoup, chers amis qui nous suivaient sur Axia Vibes TV. On a eu la joie d'avoir Monsieur l'abbé pendant 5-6 jours. C'était un moment formidable, des enseignements, des partages, la célébration eucharistique. Vraiment, on était au ciel, mais tout est bien qui finit bien. Tu dois nous quitter. Alors, un petit coucou à tous les membres de notre communauté, parce qu'à cause de la neige, il y en a qui ont été empêchés, qui n'ont pas pu être à Sol, à notre Jérusalem, ici en Suède, pour t'écouter physiquement. Alors, à cela, une petite parole, des souhaits, une bénédiction, pourquoi pas. Très bien, je souhaite encore une fois de grandir dans le Saint-Esprit, une croissance spirituelle remarquable qui se remarque dans nos familles, comme le thème de cette année était de prier pour nos familles, d'aider nos enfants à grandir dans le Saint-Esprit, de respecter le Seigneur et d'être de bons témoins là où ils se trouvent. Je vous souhaite une année de joie, une année de paix, une année de bénédiction, une année de bonne santé, une année de tranquillité dans le Seigneur. Je souhaite une année de bienfaits, que la Vierge Marie vous couvre de son manteau maternel, que les saints intercèdent pour vous et que les anges gardiens vous gardent en tout et partout. Je vous aime beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, mon Père. Merci beaucoup. Voilà, rien à ajouter parce que c'est formidable. Après la bénédiction, en principe, on n'ajoute rien, mais je veux vous demander de faire avec ce signe-là que les prêtres font, avec le signe de la croix, pour que cette bénédiction, on la sente au fond de nous. Voilà, nous sommes là, nous nous inclinons pour que vous puissiez bénir ce pays, vous puissiez bénir
tous les peuples qui se sont rencontrés ici en Suède, et même sans oublier les Suédois qui sont accueillants, qui nous ont ouvert les portes. Que le Seigneur, source de toute bénédiction, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah oui, nous étions en direct de l'aéroport international d'Arlanda où nous sommes venus saluer le départ de M. l'abbé Aimé Irakosé, originaire de l'archidiocèse de Bujumbura dans la paroisse de Jenda, aujourd'hui aux études à Paris, au collège des Bernardins. Va de l'avant, mon père. Merci beaucoup. Bye bye. Bye Ma bye. dignité, ta dignité, notre dignité. La foi engendre la vie. bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima, ndabaramukije. Aha mubona duhagaze muri iri fu, iki kibuga c'indege ca Arlanda, Stockholm. Ego, tuvuye guherekeza umuvukanyi mupadiri Aimé Irakoze. Padi none mwiyumva gute ko mumusize ngaha? Mwumva ku mutima mwumva gute? Urakoze cyane, reka nanjye sure ndamutse abakunzi ba Action Vibes TV. Nk'uko bamaze kubibona mu biganiro ducisha ngaha, narababwiye yuko ibi bibanza, legare z'amatra, ama-aeroport, ku bijyanye n'indege, ama-arebus, ari ibibanza bifasha kwiyumvira ku buzima bwacu ku buryo budasanzwe, kuko nyamba hariho ingereranyo nyayo n'uko ubuzima ari urugendo. Mu rugendo naho hagenda haraba amasitopu, haba amaseparasiyo. Nk'ubu rero twari tumaranye iminsi kuva kuri bonane gushika uyu munsi itariki 8, twari tumaranye iminsi n'umupatiri, umuvukanyi Patiri Aimé Irakoze. Mu kanya indege ihaguruka, ntibyakunda turaza kuyifatira iraduga. Rero karakanya k'akanyamuneza, karakanya kuguhezagirwa, gusubira kuba kumwe n'umuvukanyi, turaronka akanya tubana n'abandi basaseredoti dusangiye ubutumwa hano muri Suède, Patiri Mathias Rebro, Patiri Terence Karlstor. Turiginana, ariginana n'abakristo, araduherereza inguka ya misa kuri Noheli. Hano muri Suède duhimbaza Epifania hagati mu ndwi itariki 6, abandi bayihimbaje kwa Mungu. Aradufasha imisa y'inyuma ya Epifania, n'ukuri karakanyamuneza. Ariko ubuzima bwo ngaha bwacu ku isi n'urugendo. Ubu haragezeho asubiye inyuma, aragiye, ntiyabura akantu nyene wumva umengo karimo amertume, ariko biradufasha gutegera ubuzima hano ku isi. Ni deseparation, gusubira kubonana, ariko hazogera igihe nous séparons pour toujours kugira ngo twibere hamwe mu mukama. Byoba byiza rero uru rugendo duca ku ma-aeroport, tugasubira hasi, tugasubira tukadekola, tukaterisa, ko uru rugendo tworubamwo dutegura iwacu, kwibera iwacu mw'ijuru, kwibera iwacu muri ca gisagara ata aeroport ihari, ata gare ihari, tuzobaho tuninahaza umukama imyaka yose. Rero eko harimo akantu numva umengo n'utwosozi twahatswe gukoroka, ariko ndavuga ni c'est la vie, tu dois tenir bon. Ubu rero ndasubiye kutwo nahorako, ariko adusigiye inguvu nyinshi, adusigiye inema nyinshi, adusigiye inyigisho tuzosigara turinovora, aho yatwibukije ko kizira ko twibagira. Nta ngorane n'imwe dushobora kubamwo yo twibagiza ko Imana ari rukundo, kandi yadukunze kenshi cyane, kandi n'ubu atakizoyibuza kudukunda. Rero nuko bimeze muvyeyi,
kuri uno mwanya turi hano ku kibuga c'indege ca Arlanda hano mu gisagara ca Stockholm. Turi mu gihe ca neje nyinshi, murabona ko twipfutse, ariko nibwo bwiza bw'umukama, ingenire n'ibihugu mu butandukane bwinshi cyane. Yego, nta kundi bavuga mu kirundi ngo akaryoshe ntigahora mu itama. Twizera ko azogaruka n'ikindi gihe tuzoba tumukeneye. Yego cyane, nico gituma atakindi twomuhererekesha atari ukubandanya tuninahaza nzoninahaza Imana naryo nzoyihaya ntayengeshanya. Abakunzi bacu ba Vibes TV, mubandanye muhimbagwa, mubandanye mufyonda kuri sabone. Abari ku ngendo, Yezu abumudereva. Turi mu ndege tugeze mu kirere, ntimugire ubwoba, umudereva ni Yesu. Patiri sabye ntugire ubwoba, oya ntugire ubwoba, umudereva ni Yesu. Turi mu ndege tugeze mu kirere, ntimugire ubwoba, umudereva ni Yesu. Amen. Mugiraho muba mwubahwe.